Tubiage media Rure me shamigiango Komera Ramba Simbatara Amahoro kuri twese Muteramishi wacu Tubiage media Chanel yacu Tubiage media Niambere nukuri turabyemera tukabishingira intahe itanga ibiganiro by'ukuri ikerekana neza amahinguriro abyaza umusaruro no mu birori bitandukanye by'igihugu n'ibikorwa by'abikorera utwano Tubiage media. Mukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi nyine cyo Reverend Ndayishimiye ajeje kwakira umushitsi w'iteka umupfasoni Nardos Bekele Thomas akaba ariwe umuyobozi mukuru w'ishirahamwe ryo guteza imbere ubumwe bwa Afrika kikaba ari novuga ko ari igihangange cy'ishirahamwe kuko n'ishirahamwe novuga yuko rihuza ibikorwa vyose vy'iterambere bijanye n'ishirahamwe y'ubumwe bwa Afrika. Mu byo bashoboye kuganira rero baganiriye imigambi mikuru iryo shirahamwe rishobora kurangura akaba kandi cyane yaraje kuba arakeza nyine icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi ku burongozi bw'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika agiye kurongora guhera mu kwezi kwa kabiri kuri umwaka w'ibihumbi 2026. Bavuganye kandi ibijanye n'imigambi mikuru nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi azoshimikirako mu kuyobora ubumwe bwa Afrika. Iyo migambi nayo ikaba cyane ipfundikiye ku ciyumviro nyamukuru amazi n'ubuzima bwiza mu bene gihugu. Rero hambavu y'ico civugo hari n'imigambi rero izoza ikomoka nyene ku migambi mikuru y'iterambere na cyane umugambi wo guteza imbere ugwaruka. Mukaba musanzwe muzi yuko nyene icobero mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi asanzwe ari intwari umuhizi w'ugwaruka cyane ku rwego rwa Afrika. Rero bikaba binahuye neza kuko uwo mupfasoni asanzwe arongoye iryo shirahamwe rihuza imigambi y'iterambere y'ubumwe bwa Afrika yanamubwiye yuko noneho namatavya y'amavuta kuko uretse yuko mu Burundi nyene cyo mukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi itayeho ibyo gwaruka no mu rwego nyene rwa Afrika urwego nyene rwa Afrika mbere no muri Nepal imigambi yo gwaruka nayo nyene barayishigikiye. Ibindi bashoboye kuganira ni ibintu bijanye n'igwirirana ry'abantu. Igwirirana ry'abantu rero utarifashe nkama mukaba muzi yuko rishobora gutera ingorane aho ryozanye ibintu bikiza ibihugu. Uko rero kwitwararika ibyo kugwirirana kw'abantu biri mu bituma nyene icubahiro mukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi acafata ingingo yo kubigira ahubwo nyabona ikintu cyo byazamwo umwimbu ari naco gituma yitaho imigambi y'ugwaruka kuko murazi yuko mu gihugu cy'u Burundi ugwaruka aribwo ubwinshi uravye abantu basanzwe baba mu Burundi kandi uteje imbere ugwaruka uba uteje imbere igihugu uba uriko urategura kazoza keza. Yanavuze ati ugwaruka rero rw'u Burundi nago aho ruri ariko aragwigisha kugira ngo ejo urunganwe ruzorukwirikira ntiruzosange ataco rwakoze kuko urunganwe rw'ubu rukuze ruriko rutegura ugwaruka kugira ngo ugwaruka nago rutegure ugwaruka ruzorukorera mu ngata. Uwo mupfasoni kandi yagarutse ko Nepad isanzwe igomba
gukora imigambi yose ishoboka ikomakomeye na cyane cyane iyiherereza mu mbono ya Afrika. Imbono ya Afrika nayo ikaba ari imbono ya Afrika iteye imbere mu bihumbi 2020 ibihumbi 2063. Bikaba mwumva yuko bijanye n'imbono n'Uburundi nabwo nyene busanzwe bufise n'imigambi yinjiranamwo. Mu byo baganiriye kandi umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi yashikirije impungenge zijanye n'umutekano mu bihugu vyacu byo muri Afrika. Aravuga ati Afrika ifise ibintu vyose bishobora gutuma itera imbere, ariko mu gihe tutohagurukira ibibazo vy'umutekano, mu gihe tutofata imigambi ikwiye yo kugwanya imishamirano hagati y'abantu, hagati y'ibihugu, ubwo butunzi ntaco bwotumarira. Naco gituma rero yavuze yuko mu migambi nawe nyene agiye kwitwararika mu bijanye n'ubwo buyobozi bw'ishirahamwe rya Afrika, ikibazo c'umutekano naco nyene atazogisiga inyuma.